Itekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu rino yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akabara amakuru nubone tuza kugaruka ko yariko aravugwa mu gisata c'umutekano. Na makuru tuza kugaruka hanini kubiriko biravugwa ku ntambara yoba igiye kuba mu karere ka Afrika y'ubuseruko, aho bamwe bavuga ngo igisirikare ca Kongo cifadikanije n'igisirikare c'u Burundi vyiteguriye kugwanya igihugu c'u Rwanda. Turaza kubabwira ivyo Reveriyano Ndikuriyo yasavye imbonerakure, ndetse no muri aya masaha y'ijoro hakaba hari imbonerakure zatanguye kurungikwa kumbiwe kuja gucungera imbibe. Izi nizahawe imyimenyerezo ya gisirikare harimwo ivyo kurasa ndetse n'ibindi bitandukanye vyose tuza kugaruka ko muri ano makuru ku buryo burambuye. Nako kandi igisirikare c'u Rwanda catangaje ko carashe abasirikare batatu. Abasirikare batatu rimwe mu isoko ryacu ryo mu gisirikare ribarizwa mu gisagara ca Goma rivuga ko ritazi niba boba ari abarundi canke sabo mu gisirikare ca Congo FARDC canke se insoresore bita Wazalendo. Aba bakaba barashwe n'igisirikare c'u Rwanda nkuko bitangazwa n'ibimenyesha makuru bitandukanye. Iyi ikaba iri no mu nkuru z'umutekano cyane ziriko zirarabwa ko muri kano kanya nga mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Aba rero bakaba barashwe ubwo bari bavogeye imbibe z'igihugu c'u Rwanda bakinjirira mu karere gahana urubibe n'igisagara ca Goma, akarere ka Rubavu mu gihugu c'u Rwanda, ari naho boba abarasiwe. Vyose tukaza kubigaruka ko muri ano makuru ku buryo burambuye. Ntuze gucikwa nandi yose tuza gushikiriza kuko ari amakuru y'umutekano tugiye kubageza ko kuri ubu ingene igisirikare c'u Burundi kuri ubu cipanze citeguriye kugwana n'umwansi, n'ingene igisirikare c'u Rwanda naco cameze magabo mu guhangana n'igisirikare c'u Burundi ndetse n'igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bamwe banavuga yuko igisirikare ca Kongo cifadikanije n'igisirikare c'u Burundi kugira ngo barabe ingene bagwanya umugwi M23. Hari ivyatangajwe na Reveriyano Ndikuriyo, bamwe bati yakariye ntigata. Ese ivyo nibihe? Gusa imbere ko tuza kubibabwira tubabwire ko mu ndwi ya mbere y'umwaka wa 2024 Reveriyano Ndikuriyo yari yatangaje benshi akoresheje imvugo zinza kurusha Perezida Varisito Ndayishimiye, aho yasabye ibiganiro n'u Rwanda. Abamwumvirije bagize bati mbe yemwe Ndikuriyo yahindutse, ese niwe yoba agiye kunga abarundi? Inyuma y'indwi zibiri gusa Ndikuriyo agarutse ari wa wundi abarundi bazi, umwe yigisha ivyo gukuranamwo kwica, atakinya no gucunga abakeba. Vyo nda subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tuzucikanwa nayo dushikiriza. Sangize ano makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo batuja bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngama mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'Umuhuza TV nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, yarasozereye inyigisho za gisirikare imbonerakure zari zimazemwo indwi zibiri mu ntara ya Cibitoke. Nkuko bitangazwa, izi mbonerakure zari zimaze indwi zibiri zigishwa ijoro n'umurango gukoresha ibigwanisho. Mu ijambo ryiwe Reveriyano Ndikuriyo yarashimye imbonerakure zitavye iyo myimenyerezo ya gisirikare, acanamenyesha ko imbonerakure zigiye gufasha gutabara igihugu muri kino gihe Uburundi busigaranye abasoda bake cane. Ndikuriyo avuga ko abasoda bari mu bikorwa vyinshi hanze y'igihugu, ari naho yasavye imbonerakure kurindira amategeko azozimenyesha iyo zizoja gukorera, hoba mu Burundi canke hanze y'u Burundi. Ndikuriyo Reveriyano, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, akaba yaravuze ko igisirikare c'u Burundi gisigaye kibura abaja kucinjiramwo kubera inyigisho z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, akabandanya kubita abansi b'igihugu. Bamwe bati ibi Ndikuriyo yatangaje ntaho bitandukanye n'amakuru amaze iminsi ariko aca yongera ko ibinyoma.
Twari tumaze iminsi dufise amakuru ko mu makambi y'igisirikare agaragara mu Burundi hasigaye abasoda bake cyane. Batayo zirenga 6 ziri mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Izirenga 3 zikaba zibarizwa mu gihugu ca Somalia, imwe nayo ikaba iri muri Centrafrica. Ibi ni bisigura ko batayo zirenga 10 zose ziri hanze y'igihugu. Ni nyinshi cyane ku gisirikare cy'u Burundi. Ni mu gihe ibintu vyifashe gutya, mu gihe Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo habandanya gukenerwa abandi basirikare benshi. Hamwe ngo Kongo yotera u Rwanda nk'uko Perezida Tshisekedi yabivuze, ibintu vyo kunyuka. Mu mwaka uheze igisirikare cy'u Burundi cyahamagaye kabiri abacinjiramwe, ariko abarundi ntibagihurumbira igisoda nka kera. Amakuru y'ingene abasoda bafashwe nabi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ibitigiri binini vy'abagwa ku rugamba rwa M23, kubona ingene imiryango y'abasoda bagoye ku rugamba ifatwa nabi, kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yihakana abasirikare bafashwe mpiri na M23, kumva amagorwa abasirikare y'abasoda banse kuja kugwana na M23. Ivyo byose rero ngo vyaje vyunyura n'ivyahuhuka. Reverano Ndikuriyo arabesha mu kuvuga ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi aribo babuza abantu kwinjira igisoda. Nibibazo bitagira inyishu mu mbonerakure. Mwibanga rikomeye cyane, imbonerakure ziravuga amakenga zifise ku bijanye no kurungikwa mu kugwana mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Imbonerakure imwiti turafise bene wacu baguye muri Kongo, ariko imiryango ataco yafashijwe, mbere ugasanga imiryango ntiyanabwiwe ko abana bayo bapfuye. Turazi ko tugiye kugwa muri Kongo ataco dupfiriye, ariko ntako turi bugire. Dutegerezwa kubaha amategeko y'abatwara umugambwe. Kimwe mu bibazo umuntu yokwibaza ni impamvu igisoda ngo kibura abacinjiramwe, ariko Reverano Ndikuriyo akaronka abaja gupfira mu mbonerakure. Ndikuriyo nawe ngo arakeneye kugira icaronse ku mafaranga Tshisekedi ariha abategetsi b'u Burundi. Imbonerakure ngo ntizinagorana nk'abasoda. Nizahonera muri Kongo ntawe uzozivugira, nizafatwa miri ntawe uzogora leta, ngo nizapfa nta miryango n'imiryango izosigara iragira ivyo savye. Gutyo mu mugambwe bazorya amahera ya Tshisekedi atacamira. Nkuko natanguye mbibabwira, ngiyakariye ntigata. Mu ndwi ya mbere y'uyu mwaka w'2024, Reverano Ndikuriyo yari yatangaje benshi akoresheje imvugo nziza kurusha ya Varisito Ndayishimiye, aho yasaba ibiganiro n'u Rwanda. Ico gihe bamwumvirije bavuga ko Reverano Ndikuriyo ngo yoba yahindutse, ngo ingeso yoba ari we yaragiye kunga abarundi. Nyuma y'indwi zibiri gusa, Ndikuriyo yagarutse ari wa wundi abarundi bazi, umwe yigisha ivyo gukuramwo, kwica atakinya no gucunga abakeba. Bamwe bati yakariye ntigata. Tugaruke kandi ku nkuru twatanguranye no makuru, aho twababwiye ko kuri ubu igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko carashe abasirikare b'abanyekongo 3. Aba bakaba bari bavogereye imbibe z'iki gihugu. Igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko carashe umusirikare w'umunyekongo, congera gihagarika abandi 2 nyuma y'uko bajabutse urubibe mu gatondo ko kuri uyu munsi. Ni mu gihe hari icuka kibi kubera ubwicanyi n'uruhagarara birangwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko aba basirikare 3 b'abanyekongo binjiye mu karere ka Rubavu ku butaka bw'u Rwanda baturutse muri Kongo. Akarere ka Rubavu gahana urube n'igisagara ca Goma muri Kongo. Igisirikare cy'u Rwanda cyavuze ko binjiye mu karere ka Rubavu hafi isaha y'indwi n'iminota 10 zo mwijoro yashiriye kuri uyu wa kabiri. Igisirikare cyamenyesheje ko kandi abo basirikare ba leta ya Kongo bari bafise inkoho imwe mu bwoko bwa AK-47 na sharijeri 4 zirimwo insoro 105. Ni mu gihe umusirikare agira 3 we yarashwe. Igisirikare cy'u Rwanda kandi cyanavuze ko atanumwe ku ruhande rw'u Rwanda yakomeretse. Gusa amakuru y'umwe mu bajejwe umutekano muri Kongo atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yababwiye itororokanizo ry'amakuru ryo mu Faransa AFP ivyatangajwe n'igisirikare ko kuri abo banyekongo ko ari ivy'ukuri.
yamara we avuga ko batazi niba koko ari abasirikare ko baraba uwazalendo canke abasirikare ba FARDC canke se bamwe mu basirikare b'u Burundi bari barungiswe n'ubundi kuko baba bambaye umwenda w'igisirikare ca Congo FARDC bose, kuko ngo kubatandukanya biba bigoranye. Icuka kibi kibandanya kwigaragaza hagati ya leta y'u Rwanda n'iya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, mu gihe ibihugu vyompi birushaho kwipanga kugira ngo icoza cose kiza kije guteza uruhagarara n'ubundi basa gisange bose bameze magabo. Twibutse ko kandi igenekerezo ya 15/0 mu mwaka w'1963 ariho ari itariki itoroshe mu Burundi, akaba ari wo munsi abagirijwe icaha co kugandagura umuganwa Rudoviko Rwagasore banyongwa Igitega. Abishwe ico gihe akaba ari Jean Baptiste Nidendereza, Joseph Birori, Jean Baptiste Ntakiyica na Antoine Nahimana. Umugereki Jacques Gregoris ni we yari yishwe igenekerezo ya 30 ukwezi kwa gatandatu mwaka w'1962 buca Burundi bwikukira. Uyu Jean Baptiste Nidendereza na Joseph Birori barabavukanye, bakaba n'indongozi z'umugambwe PDS utavuga rumwe na Uprona wa Rudoviko Rwagasore. Bose kandi barabaganwa co kimwe na Rudoviko Rwagasore, keretse ko bo bava mu baganwa aba batare Rwagasore akaba umwezi. Barabahungu b'umuganwa Pierre Baranyanka yafatwa nk'umukeba bakomeye w'umwami Mwambutsa se wa Rwagasore. Kahise ko Burundi kama katoroshe, kuko muri umuna w'abaganwa Jean Baptiste Nidendereza na Joseph Birori yitwa Karori Baranyanka ari mu bantu bafashe rwose Rudoviko Rwagasore, yongera araserukira Burundi mu makungu myaka ya mbere y'ukwikukira. Umuganwa Charles Baranyanka yagumye ari umwizigirwa w'umwami Mwambutsa. Mwaka w'2013 Charles Baranyanka yaragendereye rimwe mu mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu, aranabasigurira igitabo yaraherutse gusohora citwa La Burundi face à la croix et à la bannière. Yarabajijwe ingene yabigenjeje kugira ngo ashobore kuba umuvukanyi wa Nidendereza na Birori, akongera akaba n'umukunzi adasanzwe wa Rwagasore. Ico gihe ngo yoba yarakoroye amosozi, acabwira ko ivyashikiye umuryango w'umwami Mwambutsa n'umuryango w'umuganwa Petero Baranyanka vyakozwe n'abakoroni, bateranije imiryango ibiri ikomeye y'abaganwa kugira ngo basambure ingoma y'u Burundi. Yagize ati ingaruka yavyo kwabaye kwica abahungu bakomeye b'iyo miryango bari gutuma ingoma y'u Burundi bandanya neza kandi bagafasha igihugu gushika kure. Umuganwa Charles Baranyanka yatangaje ko mu bimaze imyaka vyigishwa Barundi bijanye n'ico gihe harimwo ibinyama vyinshi, ariko ntiyashimye kugira ikindi abivuze ko. Kahise ko Burundi kandi ngo karimwo ibinyegezwa vyinshi cyane, ngikibabaje nuko uyu munsi atantumbere iriho yo kurondera ukuri no guhereza abarundi no guha abarundi ukuri. Ngo uzokumva ubutegetsi bumwe bwigisha ko urwaruka ko batavuga rumwe nabwo ari aba PDC, batabanje no kurubwira PDC cari cyo, kandi uzumva ubutegetsi bwigisha ko urwaruka Rwagasore yishwe n'abahima batanabwiye abahima icari cyo. Ibinyoma ni vyinshi cyane, none no mu Rwiseveri ngo wafashije abarundi kurondera uko kuri wahisemo kugendera muri uwo mwijima nyene, ngo ntivyoroshe, urugendo ni rurerure cyane. Aha rero imyaka 61 ikaba yarayirumanye abagijwe kugandagura umuganwa Rudoviko Rwagasore banyonzwe Igitega. Aya niyo makuru yaragizwe ko muri kano kanya. Fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuje cikanwa nayo dushikiriza. Usangize kandi n'amakuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana iba hezagire.